kuntambara iriko irahuza Israel, Liban na Iran, hari amakuru amwe tutamenya. Hari amakuru nyayo tutamenya bivanye n'ibinyamakuru bimwe bimwe bitatubwira ukuri. Ariko hano hari ikinyamakuru bita Le Monde cagerageje gushira habona video yerekana ukuri kuvyabaye kuri Israel inyuma yirungikwa na Iran ry'amamisiri arenga 200 ku butaka bwa Israel. Reka dukurikire ino video. Tel Aviv itariki imwe y'ukwicumi mu 2024 neza na neza igihe cy'isaha imwe n'iminota 51 misile ihereje kugwa ku metero 100 uvuye ku gicaro gikuru ca Mossad. Ibi bikaba ari biro bikuru by'ubutasi bya Israel. Iyi misile yari imwe mu mamisire 200 yatewe na Iran mu duce dutandukanye twa Israel. Igisirikare ca Israel cembeje ko amamisire nka yose yatangiriwe n'ubwirinzi bw'ikirere cabo maze ntiyashika ku butaka. Video zafashwe n'ikinyamakuru Le Monde zirerekana uduce dukomakomeye twababajwe n'izo misile. Abamenyesha makuru ntibatanzwe no gufata amasanamu y'izo misile ziriko ziragwa i Tel Aviv. Mu buraruko bw'igisagara hari agace kababaye cyane nkuko video ivyerekana. Uruce dutatu twegereye icicaro gikuru ca Mossad tukaba twarababajwe n'izo misile. Ntituramenya neza niba kuri Mossad hoba harashikiriwe. Ibindi bice harimwo ibirindiro by'ingabo za Israel bikaba byarakozweko n'izo misile. Aha twovuga nk'ikigo cy'igisirikare ca Nevatim na Ternof. Nevatim amavideo menshi yafashwe amamisile ari karagwa nk'imvura kuri ico kigo. Ni muri ico kirindiro habitswe indege z'intambara nka F-35 zigezweho ku ntambara zo mu kirere. Ku masanamu yafashwe na satellite biraboneka ko inyubakwa hamwe n'ibarabara vyabomowe. Ikindi kigo ca gisirikare ca Teranov naco nyene carashikiriwe. Kuri no video biraboneka neza amamisile ari karagwa nk'imvura hampande y'ico kigo ca gisirikare. Igisirikare ca Israel caremeje ko ibirindiro bimwe bimwe byashikiriwe n'amamisile ariko ko atavyahononekariye. Video nyinshi zerekana ibisigarira vy'amamisile, vyerekana uko bingana na forme yavyo, bituma dushobora kuidentifya ubwoko bw'aya mamisile. Twovuga nka misile nka Shahab 3, misile ballistique yakozwe na Iran. Tugendeye ku masanamu yafashwe na satellite birerekana ko izi misile zaterewe mu gace ka Shiraz muri Iran, aha ni ku birometero 1600 uvuye muri Israel. Aha rero niho Iran yashize site yo gutera amamisile ballistique. Kuri sanamu ya satellite yafashwe inyuma y'iminota 10 ibitero bibaye. Turamona kuri sanamu ibimodoka bibiri byashizweho kugira birungike aya mamisile muri Israel. Netanyahu akaba yatangaje ko Iran iriko irakora ikosa rikomeye kandi ko izishura ikiguzi gikomeye cyane.